tuja twumva ngo muri backstage Amipro na Roriro barafatanya amajambo menshi yaravuzwe nigiki cyatumye wowe na Roriro mufatana byari bimeze gute muri wewe ese cyari kimwe cyari kibaye kuko abantu benshi baravuze amajambo menshi atandukanye amajambo atandukanye mugabo Amipro Roriro hamigize avuga ikintu na kimwe bon icambere coco nibaza yuko ni ryambere ushobora kumva ngo Amipro yagwanye n'umuntu kuko je muri kamere kanje canke uko narezwe siko narezwe ivyabaye kuri Lolilo je ntavyo namenye impamvu atavyo namenye nuko je nari nicariye ahantu nibereye mu blague n'abagenzi ba Simplice abandi dukorana twicariye bisanzwe nkuko tuba twicaye Lolilo ava kuri stage yaje guperforminga ariko yaraje guperforminga sinzi n'ikintu cabaye mbona ansanza hondi na madamu wiwe bon igitutsi madamu we yantutse sinogisubiramo ivyabaye kuri stage Jesse nkunda kubigarukako ariko ico novuga nuko Gael na Bifest n'abantu bazinanye Gael na Bifest n'abantu bakundana Gael na Bifest n'abantu novuga yuko no munsi umwe arahari ariko nundi arahari kugira ngo bashobore gushikana na kure Bifest arakeneye Gael arakeneye Bifest nkuko nanje nkeneye Gael akankenera je nkankenera Bifest nundi bijya n'ibintu biba kubera umwe haba ariyo pression kuri stage kumbure niyo Fernando yava mu gaciro akavuga nibaza yuko dushobora kumenya ukuri nkuko natwe twavuga duti ibi twumvise nibi reka tubiyungurure and then turabe Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizira komeze neza murose mwiriwe canke muramutse bivanye naho muri. My name is Frank the Answer in Magic Channel TV dagwikaze wose uri kwadukikana uri kwitwana muri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Congo muri Kenya bariko twikana bari muri America muri Europe bariko twikana muri Australia n'abandi bari mu bihugu vy'abarabo ndavuga Arabie Saoudite ndetse na Oman ndabaramuza cyane gose muzi dasanzwe kandi atogira muri kandi ko turi kumwe n'umwemsi wa mbere mu gisagara ca Bujumbura ariko kandi turi kumwe n'umuntu kandi amaze gukora byinshi bigiye bitandukanye muri industry ndundi tuzagana byinshi bigiye bitandukanye ku muziki wacu aho ugeze kuva aho yawutanguriye mbega no munsi awubona he ariko kandi tuzoganira kandi kuri byinshi aho tugeze two turasozera umwaka ariko kandi akabara amadiri menshi agena amahigwe yo kuba afise visa yo kuja gukorera muri Belgique ibintu bidasanzwe kandi nk'umu MC n'ubwa mbere akazogana byinshi bigiye bitandukanye turaguha ikaze mahoro neza Frank karibu sana asante sana umeze neza alhamdulillah ndashima Imana yes uramutse abakunzi bawe abakunzi wa Magic Channel abantu barenga ibihumbi jana na ni benshi bagukunda congratulations kwanza kuri trophée ya YouTube mwaronse ni kintu kinini kandi gikomeye je nawe uraneze ku mukozi wese abegwa n'impembo yibona umuntu yakoze no munsi Magic TV hari abantu benshi yamenyekanishije hari abantu benshi baciye ngaha yababereye umugisha rero ni kintu ciza kanco bukenguruka congratulations asante sana yes ni Amipro benshi barakuzi muri entertainment umaze imyaka myinshi irenga 10 maze imyaka 14 ndi muri entertainment na showbiz ukibitangura wabona ari ibintu bizogushikana he d'abord bon nk'iki bitangura sinabona yuko bizonshikana aho ngeze kuko jewe kuva kera rêve yanje ari gukina football numva yuko umunsi umwe nzo mu kinyakomeye wa équipe nationale ariko burya bavuga ngo l'homme propose et Dieu dispose hari giupanga ariko Imana igapanga ibindi kubgawe je nawe neza yuko nigo rugenda Imana yabonye nocamo ngira ngo nshobore gushikaho nifuza gushika ndabishimira Imana aho ngeze ndashimira Imana kuko na challenge menshi nagiye ndahura nayo ariko sinigeze ncika intege no munsi ndahari ndahagaze ndiruka ndashima Imana ko bimeze kose yes bon ni myaka myinshi umaze muri no carrière ariko kandi ubwa mbere kw'ishure cyane wabona ko abana ba makina na canke mu mwigana bakubona mwiki bon bambona nko mukinya komeye ko je nabaye capitaine w'ishure kuva mu indwi gushika meza amashure nabaye capitaine wa football nabaye capitaine wa handball mu nyuma nabona yuko umupira uzoneza imbere kuko narakinye muri deuxième division muri Atomic narakinye muri Inter FC narakinye muri handball muri equipe ya SOS ndetse twatwaye igikombe dukina n'abantu nkaba Igmanyoni n'abandi rero mu nyuma nagira ibintu vya slam nkaza ndaja ku radio nk'umutumire niho benshi babonye ko bishobora gukunda mu nyuma umujournaliste atakoze nkakora ikiganiro ndi je nyene biza gutyo alhamdulillah ndashima Imana no munsi sindagera aho nshaka gushika ariko ndabona yuko urugendo ari gwiza yes mu rugendo rwawe
uno musi harahugeze mu rugendo rwawe wahuye n'ama challenges menshi agiye atandukanye ariko tubane turasimbe gatonya ariko tugere kandi aho ugiye kuri indege ugenda muri Belgique ni ikintu kimeze gute ni gisigura iki kuri Amipro nk'umu MC? Bon icambere nuko jewe sijyambere nivyo nuri indege ndamaze kwirura katari gake ariko ni jyambere je nabangiye kuja muri Europe. Yes. Europe nahantu novuga yuko umuntu wese yama heva kujayo. Ndashima Imana kuba ntagiye ngo ngiye kuramukanya canke iki ntwawe n'umwuga wanje ntwawe na micro ntwawe n'ururimi ntwawe n'umunwa. Rero ndashima Imana cyane kuba naragize amahirwe nibaza yuko umuntu wese yamasaba Imana yuko umunsi umwe mushikana ahantu nk'hariya. Rero je ndabishimira Imana kuba vyarakunze. Ubwa mbere deal yarabonetse mu kwezi kw'indwi nari kugenda muri Allemagne gukora show na Kivumbi hamwe na DJ Mario ndetse na Affiche bari bamaze kuyima deja already ariko ndagenda kudepoza ko nagiye kudepoza asigaye iminsi 3 ni vyakunze yuko ndonka ugiye kudepoza asigaye iminsi 3 kubera iki iminsi 3 nagiye kuko jewe naronse rendez-vous ntevye kuko urabizi ubanza gusaba rendez-vous saba rendez-vous ndayironka ntevye ndayironka asigaye iminsi mike ni vyabaye bigikunda rero yuko ndonka ayo mahirwe ariko ico gihe nyene nkikidepoza candonka indi deal ariyo deal naronse yo muri Belgique ntwara izindi mpapuro Imana ishimwe ndaronka ivyemeza ibizonyemerera yuko nja gukora ivyo biteramo ku mugabane wa Burayi. Ndashimira cyane GC Entreprise yashoboye kunyizera avuga ati muri no show turabona yuko umuMSabiku yari ya Amipro. Rero ndashimira na ambassade ya Belgique yo yatahuye yuko twebwe abanyempano dushobora kugenda guserukira igihugu kandi tukagaruka. Ndabishimira Imana cyane nkashimira n'abantu bose babandanya bamba hafi igisigaye nuko umunsi wogera hama tukagenda kwandikisha amateka tukigarukira. Uyumva gute ugiye muri Europe ujanywe n'umwuga wawe indani ibwina muri wewe? Niteka n'umunezero n'umugisha binyereka yuko nshobora gushika kure cyane hashoboka binyereka yuko nabandi bari nyuma yanje bivaye nuko no munsi jewe ngiye nabo nyene bogira icizere yuko ejo canke hirya ejo bashobora kugenda ko nifuza kubona twese tugenda kandi twese tugatera imbere. Rero no saba abarundi gusa kunshigikira kumba hafi hama igisigaye bakansengera hama tukagenda tugakora akazi tukigarukira. Yes, ni show izoba irimo ni concert izoba irimwo Sadbi. Aho ubona ko ari bidasanzwe kandi ubona ko abaririmbyi b'abarundi muri kino gihe aho usiga busanga nimusangiye deal nimusangiye akazi mugabo mwese mugiye guhurira ahantu hamwe kucura imwe ku munsi umwe bisigura iki muri entertainment? Bisigura yuko music industry iri kiratera imbere. Bisigura yuko aho tware ejo siyo turi no munsi kandi ejo tuzoba turi heza gusumba. Bisigura neza yuko mu mice yose abajene bariko barakora. Bisigura yuko hamwe vyo bandanya gutya dushobora gushika kure hashoboka. Bisigura yuko hamwe igihugu coca giprofita kikaca kidufata mu mugongo muri bino bihe twoshikana igihugu cacu kure tugashikana entertainment yacu na showbiz kure. Yes, twari kwadukurikira bari mu Bubirigi ni ku itariki 5 ukwezi kw'icumi hazwa ari ku wa gatandatu 4 kuva isaha 3 z'ijoro. Bona ibidasanzwe kubona ko uno mwaka umwaka wa 2023 n'umwaka wa 2024 umuziki w'u Burundi hari ikintu kinini yakiyongereye. Uno musi ari cizere runaka abasandi bafise. Uno musi urabona ko benshi baramaze kugenda i Buraya. Umwaka wa 2023 umwaka wa 2024 uri kuraraba neza neza umwaka wa 2025 umuziki w'u Burundi uzoburi he? Uzoburi kure uzobugeze aha shoboka cyane kuko reka ndababwira impamvu. Mu mwaka uheze twari twugarijwe n'ibiteramo by'abanyamahanga ariko no mwaka uraheza ata munyamahanga numwe aje gukora igitaramo mu Burundi. Ibiteramo by'abarundi bikaba kandi bikuzuza iyo yonyene ni intambwe. Kera twumva yuko umuririmbyi w'umurundi canke umunyempano agiye hanze twese twavuga duti ntazogaruka ariko no musi nta muntu numwe amaze kuja hanze ngo agumeyo aragenda agakora akazi akagaruka. Ni ikintu ciza kandi cyo gukenguruka bitwereka yuko mindset yacu yaramaze kuguruka. Vyerekana neza yuko twaramaze gutahura yuko akazi kacu ari kugenda guserukira neza igihugu hama tukagaruka. Jemba numva yuko harageze yuko rero
na leta ishiramwe inguvu ishiramwe uburyo bwinshi kugira ngo natwe tubandanye dutera imbere cyane kujya babikora mu ma discipline atandukanye football volleyball basketball n'ahandi n'umuririmbyi w'umurundi asohotse cyangwa mu MC canke iki nawe nyene agashobora kuganya kuri irya frais de mission itangwa ya $300 canke kugira ngo nawe nyene abone yuko ashigikiwe n'igihugu kuko nahura neza yuko no musi nimba ari Dramata asohotse nimba ari Sadbi nimba ari Fernando nimba ari Gusto nimba ari Kigingi agiye hari abagiye guserukira igihugu bavuga ngo no Murundi yagiye iyo bujuje Uburundi buravugwa Uburundi bura ibendera ry'igihugu rirakayangana rero ni ikintu ciza kandi cyo gukenguruka je ndumva neza yuko harageze yuko twese tubishiramwe uburyo twese tubishiramo inguvu twese tubishiramo umwete kugira ngo dushobore gushika kure yashoboka yes ba muri urwo rugendo rwawe rwose kugeza kugeza no munsi nyampigiye na challenge menshi agiye atandukanye ku buryo abantu batakubonamo ikizere mu nyuma y'ivyo vyose warabitsinze urabirengera amajambo y'abantu atandukanye mabi arengeje mugabo vyose urabirengera kugeza gumukora n'inguvu zitandukanye dusubira inyuma gatonya kuri concert ya Dunda na Buja FM ni concert yari iteguwe neza ugereje kuri abasani bari barimwo n'abantu bashoboye kuhitaba n'imisi baramaze kwitegurira ni kintu gisigura iki kuri Dunda na Buja FM kuri Buja FM muri rusangi gutunganya show nk'ijyanye icambere gisigura intsinzi impamvu mvuga yuko ari intsinzi nuko mu myaka 10 tumaze turiko turakora hari byinshi twageze ko hari byinshi aba artiste b'abarundi bageze ko biciye ku radio hari nivyo twebwe twageze ko biciye ku artiste b'abarundi kuko nahura neza yuko ibintu byose ari magiriranire hama kuba twarashoye gukoranya aba artiste barenga 50-40 show ikaba conyene n'intsinzi niteka ku gihugu niteka ku muziki jewe show ya Dunda y'imyaka 10 twahimbaje nkunda kuvuga yuko ari intsinzi ku gihugu ni intsinzi ku maradiyo ni intsinzi ku artiste ni intsinzi kuri entertainment show yatanguye saa sita z'umurango gushika isaha 4 z'ijoro wabona ko basani bose bagira performinga bose bavyitwayemo neza kuva ku muririmbyi wa mbere atagashavu tugize tubona kuva ku muririmbyi wa mbere kuva ku Barnovici ba Bidondo n'abandi show yari imeze neza public yari yiteguye koko kuryohego nigiki catumye power nk'ijya anya ihaba icambere nuko aba artiste bakoreye hamwe icambere nuko aba artiste bakoreye mu rukundo icambere nuko na Buja FM yifuza kubona aba artiste bose baduze kuri stage bagaperforminga kandi mu rukundo ntangere nibaza yuko ari kimwe mu bintu vyatumye ijya evenement abantu babona yuko yagize réussite yes inyuma ya réussite inyuma yo kubakeza inyuma yo kuma tubona amafoto update koko n'umuntu atarahari yayumvamo Dunda na Buja FM kuko yarabona ingene biko biragenda ingene biriko birakurikira ariko mu nyuma ngo ntanyambibura gahonzi haja kwaduka novuga akajagari kuri stage turahera kwanza kuri Juste Gaël na Bface on the floor kuja kumukurako umwe akavyakira n'undi akavyakira ku buryo public nawe nyene ivyakira nabi bakanatsinda gukunda vuga yuko igihe cyo Dunda na Buja FM yamyihera nabi ikintu gisigura iki canke abantu bakiri iki kwanza bon icambere nuko muri event mico ntahura yaba mu artiste basingene yiteguye yaba bateguye evenement basingene biteguye umwe wese yitegura ku buryo bwiwe kandi akitegura neza kugira ngo ashobore kunezereza abakunzi biwe canke abantu baba bitabiriye ivyo birori je ntahura neza yuko abari ibere gusa yaze bisanzwe sino twese turazi yuko Bface no mu artiste beza dufise mu gihugu cy'u Burundi kandi twishimira uno munsi y'umuntu avuze Juste Gaël arumva ikintu gikomeye muri music industry n'umuntu uno munsi amaze kubera karorero benshi nimba ushobora kubonanye n'icubero mukuru w'igihugu cacu hagarara akavuga ngo Gaël numwe mu ba jeune bakarorero si ikintu gisanzwe ni ikintu gikomeye ni ikintu cyo gushima ni ikintu cyo gukenguruka bituma n'urundi gwaruka rubona yuko vy'ukuri nanje nokora nkaba nka Gaël president kamvuga ryo bariteka rero ivyabaye kuri stage Jesse nkunda kubigarukako ariko ico novuga nuko Gaël na Bface n'abantu bazinanye Gaël na Bface n'abantu bakundana Gaël na Bface n'abantu novuga yuko no munsi umwe arahari ariko n'undi arahari kugira ngo bashobore gushikana na kure Bface arakeneye Gaël arakeneye Bface nkuko nanje nkeneye Gaël akankenera je nkankenera Bface n'undi bijya n'ibintu biba kubera umwe habari yo pression kuri stage kumbure twe tubona
tubona ibiba bihari kuri stage ariko nitubona backstage dushaka kubona backstage. Muri backstage hariyo abapolisi baravuga yuko evenement mu mwanya iza guhera hari abartiste batari bwaririmbe. Rero ivyo bintu vyose ubishize hamwe kirazira yuko abantu babona gusibera kuri stage, ni byiza yuko abantu babona nibera backstage, kuko umu MC ntashobora kwiduza kuri stage ngo agende kubwira umu artiste ngo harageze yuko uva kuri stage. Habari impamvu ituma umu MC aduga kuri stage akavuga akabwira umu artiste ati vy'ukuri umwanya urageze yuko nabandi ba performing, kuko twebwe hajya twariko turiruka n'umwanya twifuza yuko umu artiste wese ava kuri stage umu artiste wese yari kuri afisha performing. Rero abafana nibaza yuko boreka kubishiramo inzigo nini, kuko aba artiste n'aba MC canke aba journaliste n'abantu nubwo hoba ikintu kuri stage nyuma turicara tukavugana hama bigahera tukabandanya ubuzima. Bamwe mu bakunzi ba Bface barashavuye cyane, ubona ko afite abakunzi ebana bakazishavu ku buryo umuvuze nabi canke umugiriye nabi baduka bakakwanga, bavuga amajambo ya kuri Juste Gaël. Jamwe ku bakunzi ba Bface on the floor. Bon, nibaza yuko ni pression ya evenement gusa. Sinibaza yuko no munsi bamubonye Gaël bamutera amabuye, kuko Gaël ni mu bantu bakomeye muri music industry. Gaël ni mu bantu bafasha cyane aba artiste muri uno muziki wacu. Rero nibaza yuko batawure neza yuko ari pression ya evenement, hama ibisigaye twubake music yacu. Inyuma yaho kandi tuza twumva ngo muri backstage Amipro na Roriro barafatanya. Majambo menshi yaravuzwe, ni giki cyatumye wowe na Roriro mufatana? Byari bimeze gute muri wewe? Ese kimwe cyari kibaye? Kuko abantu benshi baravuze amajambo menshi atandukanye, amajambo atandukanye, mugabo Amipro Roriro ntamigeze avuga ikintu na kimwe. Bon, icambere coco nibaza yuko ni jambere ushobora kumva ngo Amipro yagwanye n'umuntu, kuko je muri kamere kanje canke uko narezwe siko narezwe. Ivyabaye kuri Lolilo je ntavyo namenye. Impamvu atavyo namenye nuko je nari nicariye ahantu nibereye mu blague n'abagenzi ba Simplice abandi dukorana twicariye bisanzwe nkuko tuba twicaye. Lolilo ava kuri stage yaje guperforminga, ariko yaraje guperforminga sinzi n'ikintu cabaye. Mbona asanza hondi na madamu wiwe. Bon, igitutsi madamu we yantutse sinogisubiramo, kuko kiri nibaze ko ndanakivuze ngamwe mwokumirwa mukavuga ati njewe ofu munuka ibindi byose ariko ntiyonuka ku bavyeyi banje. Uratahura ico kintu. Rero jewe nibaza ko ndiko ndarota ati ibi bintu nibiki, ndahindukira mpindukiye araswa kandi kukinuka. Je ndavuga ati okay, je rero reka ndamwegere ndamubaze impamvu ariko arambwira nayi mu gihe nje nicari ahantu. Aho rero ntiyari bwashiki, bari kumwe burya rero ngiye Lolo yaciye yiruka, baciye biruka ngira bari baziko peut-être yuko ngiye gukora ikintu kibi. Ariko nje naciye nisubirira inyuma. Mu nyuma Lolo twarahuye, unashima ubunye twaranavuganye. Nta kibazo na kimwe dufitanye, nta n'ikibazo na kimwe cigeze kiyaba hagati ya jewe na Niyonzima na Sor Salum Lolilo. Ngerageza gukora igishoboka cyose kugira ngo sinzogirane ikibazo n'umuntu ari muri entertainment, nuwo twokigirana ejo gihere, kuko ntahura neza yuko atari byiza kugirana ikibazo n'umuntu. Lolilo ni umu artiste nemera, ni umu artiste nkunda, ni umu artiste amaze imyaka myinshi muri music industry. Nibaza yuko nandi ivyo nkora nawe nyene abinyubahira nkuko yama yabimbwiye. Igisigaye tukareka kuraba ivyoza biducanishamwe, ahubwo tukaraba ivyoza bituma twebwe dutera imbere nta kindi. Nkuko bivuze ati umudamu wiwe yarakwadutse kuko arabwira amajambo mabi, mugabo nabi rakunira kwihanganira. No mu nyuma ariko muraheza murabiheza birarangira, aho nako n'ubundi nkuko wavuze ngo nibere riba ryayaze. Ariko kandi gutukwa n'umuntu anko kuri mama wawe, kuri wewe vyafise agaciro bingana gute, ku buryo nabandi bantu bose baba n'ubundi ni Dunda na Buja FM yasize ibintu bitandukanye. Umwe yumvira nakanabi undi yumvira nakanabi, ku buryo umengo hari hugwa nkuru tandukanye. Umuntu yo kwigiki kwanza nariko ndavuga yuko burya ni vyiza yuko iyo dushikiwe n'ikintu twegera abantu tukababaza impamvu, hama tukaganira. Bon, sinigeze nkurikirana ico kiganiro, ariko ico nizeye nuko
ni vyiza yuko umenyesha amakuru arondera impande zibiri hama no ku mu artiste yabonye agakosa kaba kabaye akabegera akababaza ati burya aka kantu mwagize n'agakosa mwogakosora canke mwogakosora canke naho mukagerageza kuduhamagara natwe tugatanga umuco uratahura niho nahura neza yuko aba ari vyiza ariko media akeza ni media nini kandi je nubaha papa kuri kwimana sinobabesha hari vyinshi maze gukora hari vyinshi yamenyekanishije bikomeye hari abantu benshi yagira duza bakomeye jemba numva yuko si vyiza yuko tugiranira amakimbirane na media ariko ni vyiza yuko twicara tukaganira je nahura neza yuko mu kiyago ikintu cyose gishobora kugenda neza inyifato ya DJ Fernando uyakira gute bimaze imisi biko biravugwa aho n'ubundi muri concert ya Kazoza arashoboye kweka inyifato itari nziza aho abafana b'umuziki ndundi babigize intambara ndetse no munsi kandi akabasubiye kandi ku kinyamakuru ku kimenyesha makuru abafana muri commentaire ugerageje kuraba usanga ari amakomantere mabi wibonye wagize ibi nibi kubgaho n'inyifato imeze gute kumuririmbyi je kubera ntaraganira na Fernando kuri ico kintu nibaza yuko ni vyiza yuko umuntu mwegera mukaganira burya je nshobora kuvuga yuko inyifato ya Frank atari nziza mugabo naganiriza uyo muntu nkaronka indi version itandukanye niyo peut-être je ndiko ndibaza uravyumva kumbure niyo Fernando yava mu gacerera akavuga nibaza yuko dushaka kumenya ukuri nkuko natwe twovuga duti ibi twumvise nibi reka tubiyungurure and then turabe uno munsi dusoza n'iganiro cyacu uno munsi umuziki w'u Burundi abantu bashobora maze kugira icizere aho twabonye abamama baza gushigikira umuziki aho duske tubona ama concert menshi agiye atandukanye abavyeyi ari baza mu concert ugati wow ibintu biraryoshe twaranse umuvyeyi Kadikey aho ubona ko yashoboye gukora indirimbo na Love Muzika indirimbo no skaba ari indirimbo igeze kure aho yabandi yagiye yandika indirimbo zitandukanye kandi nziza abantu bakunze Berisima nkuko bivugwa n'izindi nyinshi Modogo n'izindi bakunze akunze umuziki w'u Burundi uno munsi hari kizere kimwe baratakaje ku muziki w'u Burundi cyo kimwe n'abandi bavyeyi batandukanye bari batangiye kwibonamwe ko bashobora gushigikira abana babo abana bagiye batandukanye bakumva ko bashobora gushiramo amafaranga ndetse n'ubwenge bwabo kuko ni benshi bashoboye bijyanye ariko batinya umuvyeyi n'umuntu ababarira umuvyeyi n'umuntu twama twacumiye ku bavyeyi bacu incuri igihumbi ariko nta munsi n'umwe abavyeyi bacu bigera baduta kubera ngo twabacumuyeko baraduhanura bagaswa kandi bakaduhanura ejo tugasaba imbabazi ubuzima bukabandanya umuvyeyi yamara umuvyeyi gihe cose yamara umuvyeyi rero ico nibaza nuko abavyeyi bafite umutima wo gushigikira ni babandanye bashigikira umuziki nimba bose n'abana babo bashoboye ni bakore kuko aho twarejo siyo turi no munsi turabona yuko abaririmbyi bashobora kwibeshaho gusumba n'abantu bakora mu biro no munsi turabona yuko abantu babeshejwe n'impano zabo bashobora kwibeshaho gusumba n'abantu bakora mu biro ni byiza rero yuko dushigikirana ni byiza ko dushigikirana akajambo kamwe ku baririmbyi b'Abarundi akajambo kamwe ku investisseur dushize hamwe twoshika kure hashoboka tugije urukundo twotera imbere cyane tugiye hamwe twokubaka binini gusumba big time yes tubatumirira cyane gose gushigikira ama concert ari karaba muri no sama y'abarimvyi b'Abarundi aro kandi aho kandi turi ko turabona kandi ugumugarukamo cyane uzogaruka kutubwira akantu koresha kubera ko concert zose zibujumbura ni ya mipro ndasenga ndakora abandi ntibasenga gami barasenga kandi bagakora ariko kumbure n'igihe canje umuntu wese agira igihe ciwe inyenyeri ni nyinshi cyane mu kirere ariko imwe wese yakira kugiye kumbure n'igihe canje ejo hazoza igihe c'undi ni byiza yuko tubandanya dukora tukabandanya dusenga kuko tukareka guta ubwoko mu guta ubwoko no kuvuga ibintu donc bitabereye ariko tukashira ibintu byacu mu biganza vy'Imana kuko ibyacu Imana birimo bro big time yes ndagushimire cyane big time abantu bo mu Bubirigi ni bazoza tugera yes aro mu Bubirigi n'abari muri Allemagne za Pologne hari anya hakurya za Swiss France muzoze tugesho muzoza n'amahoro hazobari
Amiproni azobari abantu mwamukunze mutari bwamubona amayero vraiment nukuri kwimana aho ryo bicana rageze mu Burundi azoba menshi manje ngiye kurondera amafaranga sindakubesha basi nizere basi ngiye kurondera sezeranya basi no vas kunzoro nka basi ni dolari igitwa euro pana marundi mu minsi mike nzomara hari yanzu ngiye kurondera amafaranga oya binsezeranye ntacu Bon, ndari gusezeranije ariko ndanashimira cyane GC entreprise ya Jean Claude yashoye kuntumira muri Belgique nukuri mwarakoze kuntera iteka Imana ibaho mugisha Imana ibahezagire nanje nzogerageza gukora ishoka cyose kugira ngo show iryohe ndashimira cyane abantu nk'aba Frank Pro bariko barakora ibishoka byose kugira ngo promotion igitaramo ishobore kugenda neza ndashimira aba artistes zo turi kumwe Sabi Kitoko Kebi Boy MC Elisa tuganira imyaka myinshi kuri telefone for the first time tugiye kubonana DJ Saido DJ Miki niwaza ko baravanga imiziki Imana ibaho mugisha ndabakunda kandi abubaha so tuzohurira twandika amateka big time turabashimiye cyane gose mwege mwese madukurikiranye kuva ku nta gushaka kumpera mwumvise twaganire byinshi bigiye bitandukanye ku mateka munsi twaganiye ku iterambere ry'umuziki w'u Burundi iterambere ry'abaririmbyi bacu ku iterambere ry'umwe wese mu mugabo ari karakora so mukunze kubashigikira mukunze gukunda imiziki y'abarundi kumbure twitaba n'ibiteramo bigiye bitandukanye asante sana Magic Channel nitwa Frank the Answer